Jewe ndakudebe Benoit. Doko komisaria Ruyigi. Ndakunda Guillaume Bunyoni. Tamondo ngumye Bunyoni wanje abanyarutana biwanje gendo bakunda canke ndobare. Umuntu wese azokuvuga urusaku, umuntu wese azokuvuga amajambo, uzoca ubanza ushima Imana kuko uwo munsi nyene uzorara umenye ko umusumbye. Basi yule anaye kusema ufichoni ana nguvu gani? Saje mbele yako athubutu kukwambia na wewe umwelezee, kwa sababu gani anajificha? Anasubiri wewe ulipopita tu anaanza masemo yako, eti fulani eti fulani eti fulani. Mu cyubahiro ciwe umwamikazi wacu avyaguruke, reka tumwinginge buke buke, nabonye haragendeka ashike hano kugira ngo nawe abaramutse. Hapa ni nyumbani, ukitoka hapa tu naruka mara moja hapo juu. Ni karibu karibu cyane. Haleluya, shengero ry'Imana. Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Uhora habaho umugisha. Ndanezerewe cyane pastori, twaherukana muri 2009. Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Imana ivugana nanje, ico gihe nari umudamu w'umushikiranganje. Imana ivugana nanje ko Imana igiye kunduza gusumba, ivugana nanje ibintu byinshi narabibonye n'ibindi ndabirindiriye. Nuko rero sinaje mu nzu y'Imana uko nyene ngaragara, kuko nakuye umugisha, nazanye ituro ryishimwe, ndatanga umuriyoni. Uhora habaho umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Amina. Huyu ni profesa, musimone hivi. Uzoce ku mihana y'abantu nka Sambi, bose usanga bariko baragona bari mu bitesi, ukamenga ni kuvuga shindeka Sambi, bose usanga bariko barahindagura gusa ibitesi. Kubera amahoro ahari, abantu bararyama bakashagira amagara meza, bakaca baramba, nico gituma abantu ntibagipfa.